Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Kenya, mwese ndabahaye ikaze. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'umutekano, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe zacu mu yandi makungu. Utegerezwa rero gusa kubandanya ubana natwe. Aya makuru harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Bubanza umwigeme akiri muto yapfuye inyuma yo gufatwa ku nguvu. Emeline Nihimbazwe yatowe yapfuye kuri uwu wa gatanu mu gice ca Ndubura muri komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwafise imyaka 19 yoba yarasambanijwe ku nguvu imbere yo kwicwa, kubw'abo mu muryango wiwe basaba ko abakoze iryo bara bahanwa. Ni inkuru ibabaje, ni n'inkuru iteye agashavu, yose uko yakabaye ndayigushikiriza ngaha kuri ano makuru mu buryo bw'idonido. Nayo kandi ikibago abana 4 bapfiriye mu bihomoka vy'ishengero yasenyutse bivuye ku mvura y'isegenya. Abana 4 bapfiriye ku mutumba Kiyange wa komine Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi kuri uwu w'Imana. Vyavuye ku mvura y'igihuhusi yaguye muri ako karere mu gitondo co kuri uwu w'Imana. Igipolisi co muri ako gace cemeza ayo makuru kikavuga ko hari n'ibindi vyinshi vyononekaye. Abo bapfuye bari mu rushengero rwa Pentecote rwo kuri uwo mutumba. Iyo nkuru ibabaje kandi nayo nyene inateye agashavu nayo ndayigushikiriza mu buryo bw'idonido ngaha kuri ino mboneshakure murano makuru. Nayo mu ntara ya Rumonge nyuma yo kwagirizwa ko bariye igiturire, abacamanza 2 baraye mu buroko. N'abacamanza 2 bo muri sentare nkuru ya Rumonge baraye mu gasho i Bururi. Ibiregeye Rishari hamwe na Niyongendako Kasirde bombi n'abacamanza bo kuri sentare nkuru ya Rumonge. Bahagaritswe kuri uwa mbere igenekerezo rya 16 Gitugutu 2023 ku mutahe w'umushikirizamanza mukuru wa sentare y'iyungururizo ya Bururi. Abo bacamanza bakaba bagirizwa kurya igiturire aho baraye ijoro ryabo rya mbere mw'ibohero rya Bururi. Iyo nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mu kanya ntuje kure. Nayo mu bijanye n'ubutunzi, Nzambimana Diomede yahora ari buramatari wa Muramvya amenyesha ko ku makonti 3 y'intara hariko amafaranga yababa imiliyoni 63 z'amafaranga y'amarundi. Menshi muri ayo hakaba ari kuri konti yagenewe kubaka ikibuga c'inkino Stade Royal. Ku muhingamo wo kuri uyu wa 16 z'ukwicumi 2023 niho haba kubisikanya hagati ya buramatari yahora arongoye intara ya Muramvya ariwe yitwa Diomede Nzambimana na Euphremu Ndikumasabo agiye kuyirongora. Mw'ijambo ryo kubisikanya ryamaze iminota irenga 30, Diomede Nzambimana yakengurukiye abarongoye ubuzi butandukanye, abo bahora bafashanya mu kurongora intara hamwe n'abenegihugu muri rusangi baterera biboneka mw'iterambere ry'intara. Akaba yashikirije mugenzi we igitabo kirimwo ubuzima bw'intara uko bwifashe. Imwe mu migambi mikuru asigiye mugenzi we hakaba harimwo kubandanya gusanura inyubakwa y'intara ya Muramvya hamwe no kubaka ikibuga c'inkino Stade Royal. Euphremu Ndikumasabo buramatari mushasha w'intara ya Muramvya arakengurukira abamwizeye muri ubwo burongozi, agasaba abenegihugu bose kumushigikira kugira imirimo ajejwe ayirangure neza.
nayo mu ntara ya Ruyigi ba bantu banywa amake yanduye bariko baratora mitende. Twari twabashikirije inkuru y'abanyamuryango wa Pascal be n'ababanyi biwe barenga 20 barwariye mu bitaro vyitiriwe Cimaye Cecile vyo mu Rusengo mu ntara ya Ruyigi kubwo kunywa amake yanduye. Baraye baratwarwa kwa muganga mw'ijoro ryo kuwa 14 Gitugutu 2023, aho bigeze bane nibo bonyene bakigwariye muri ivyo bitaro, kandi hari n'umwizero ko bashobora gukira. Abandi barasubiye mu miryango bariko barafata imiti nk'uko abari bagwaye babimenyesha. Twonabamenyesha ko n'abanyoye ayo make iyo yaragemuwe ku mutumba wa Nzozi nabo nyene bagwaye, naho nyene basumbanije kuremba bivanye n'uko batanyoye menshi muri ayo yanduye. Mu ntwaro ku mutumba wa Bweru wavuyeko uyo mutobe wanduye, bamenyesha ko amatohoza ata kinini yashitseko, ngo bahanura abenegihugu kwitaho kuraza amazi n'ibindi vyankenerwa mu nzu yabo, kuko ngo umwansi ashobora kwikika mu kiza mu gihe ivyankenerwa bitinjijwe mu nzu. Ese ayo gusa, ayo yose kumwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe. Mbandanije ano makuru ku buryo buramvuye mu buryo bw'idonido nyene, nunyemerere ntangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Bubanza hari umwigeme akiri muto yapfuye inyuma yo gufatwa ku nguvu. Emeline Nihimbazwe yatowe yapfuye kuri uwu wa gatanu mu gice ca Ndubura muri komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwo afise imyaka 19 yoba yarasambanijwe ku nguvu imbere yo kwicwa, kubwo abo mu muryango wiwe basaba ko abakoze iryo bara bahanwa. Igipolisi carahagaritse umugenzi w'uwo yishwe azwi ku izina rya Jean Claude Nshimirimana kuri uwu wa gatanu nyene. Emeline yategerezwa kurara iwe, vyari bizwi ko yagiye kuri uwo muhungu kugira ngo babane. Ikiziga ciwe catowe bukeye bwaho mu gitondo. Yarasambanijwe imbere yo kwicwa. Uko akaba ariko se wabo w'uwishwe agaragaza umubabaro. Abafise uruhara muri urwo rupfu bariko bararonderwa n'igipolisi ku bw'amasoko yacu. Uwo yishwe afise imyaka 19 yari aheruka guheba ishure kubw'urongoye umutumba wa Buhororo ya mbere. Ubwa nyuma yabonywe ari muzima yari hafi y'ishure shingiro rya Mugongo, umutumba Buhororo ya mbere. Hari buca hatorwa ikiziga. Umuryango wiwe ukaba usaba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane abantu bose bafise uruhara muri ubwo bunyamaswa, kugira ngo bashengezwe imbere y'ubutungane babazwe ivyo bakoze. Nayo mbandanije ano makuru nuko Ikibago abana 4 bapfiriye mu bihomoka vy'ishengero yasenyutse bivuye ku mvura y'isegenya. Abana 4 bapfiriye ku mutumba Kiyange wa komine Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi kuri uw'Imana. Vyavuye ku mvura y'igihuhusi yaguye muri ako karere mu gitondo co kuri uw'Imana. Igipolisi co muri ako gace cemeza ayo makuru kikavuga ko hari n'ibindi vyinshi vyononekaye. Abo bapfuye bari mu rushengero rwa Pantekote rwo kuri uwo mutumba. Ibiharuro biracari ivy'imfatakibanza ku bw'abajejwe intwaro. Ku bw'ababibonye, abana bashika 60 bariko barakurikirana inyigisho zo ku munsi w'Imana aho iyo nyubakwa yabagwako. Vyavuye ku mvura yaguye muri ako karere mu gitondo c'uw'Imana. Abana 4 nibo bapfuye, abandi 15 barakomereka. Uko akaba ariko amasoko mu ntwaro avuga. Igipolisi kijejwe gutabara no gukinga mu bihe vy'ibiza n'isibe kivuga ko hari n'ibindi vyononekaye. Ivyo navyo ni amazu 39 yasidutse, ayandi mashengero 3 yasidutse n'imirima myinshi y'ibitoke yononekaye. Abakomeretse baciye banyarukanwa kw'ivuriro ritoya rya Kiyange komine Kibago nyene no ku bitaro vya Makamba. Ku bw'ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano, abantu barenga 200 barakozweko n'ivyo biza. Abandi batari munsi y'ijana nabo nyene ntibaragira aho bakika umusaya kuva kuri uw'Imana ku mugoroba. Mu Burundi ibiza n'isibe muri iyi myaka 10 vyatumye abantu barenga 100,000 bata izabo, ku bw'icegeranyo c'indongozi hamwe n'amashirahamwe afasha. Zone Gatumba iri hafi y'urubibe rwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo iri mu zakozweko gusumba izindi. Ku rubuga rwiwe rwa X, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahojeje imiryango yabuze ababo, hanipfuriza gukira abakomeretse.
Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa ni ukubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turagushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tugushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ugire umunsi mwiza.